Sema haleluya. Sema haleluya. Ibiri na 14 twariko turasenga turi kuri podium. Turiko turasenga baririmbyi. Wana kujya mu musenga mugira muze kuririmba. Turiko turasenga. Umuhanuzi vuga ngo aravuga. Umuhanuzi Imana yaciye no mu muntu ntirabona. Ariko Imana igiye gukora ibintu bikomeye no kuvuga ibintu bikomeye. Nuwave wibaza ngo izoca mu bantu bahamba. Hari igihe n'Imana yoca mu mwana wonsa. Hari igihe n'Imana yoca no muri mutoya wawe. Hari igihe n'Imana yoca mu mugabo wawe. Hari igihe n'Imana yoca mu mugore wawe. Nuwave wibaza ngo yoca ujya muntu ubona ko bidashoboka yo mucishamwo message yawe kagushikira. Imana irambwira ngo ndagutabaye. Ndakwibutse ngukuye mu marira, ngukuye mu gasuzuguro. Imana ivuga ineza, nabona ineza yayo nkabona ntagiye kuzana. Haleluya. Umunsi umwe hari kuwa gatatu ndigisha, ndavuga ubutumwa ndigisha mejeje, duhurira mu muryango dusohoka. Arambaza Imana imubuza amahoro ngo musabe nimero ya telefone. Ansaba nimero ya telefone. Fise telefone nari nahawe n'umuntu. Iyo telefone wayihambiriza umusipi icupito kugira ngo ibateri nikoroke. Yari telefone ifise akanteni yagahinda kwe. Ntanga nimero ya telefone wehesha umusipi. Arayijana ni yanditse no muri telefone, ayandika muri agenda. Igihe kitaragera nimero yawe ya telefone bayandika muri agenda. Ayandika mu telefone. Umunsi umwe hari saa 6 y'ijoro nisinzira hajya gatiro kamfashe, numva telefone irasonye cya gihondera kirasonye nene nagishizemo umuriro. Naho cyo bari ikintu cyahondagaye uzogishiremo umuriro kigumemo umuriro. Nabona ari ubuzima bamwo ugashariza telefone umuriro ugahera cyamuna ku telefone. Buri kurakina amaje gusa. Amagame. Ugakina amaje umuriro ugahera ataka message. Kera ari ukuntu twagura ama message. Ubu ngira ntibikibaho hari WhatsApp. Ukagura message z'amajana 2 naho nyine yashu yabize kugira ngo ne. Mwitonde. Twarize. Haleluya. Ugakubitika ama message ukayagura agahera ata muntu wandikiye. Urandikira ndese. Numva kirasonye cyakintuze hihonde ati uri naka ati biranse byo kunsengera ati niwo muhamagara Imana yamamagara. Ndasenga yumva biraciye. Ndamubaza ati wumva bigeze gute? Ati biraheze. Ati uzi nyene nabaza none muhamagaye bigenze gute? Ati nari narondeye abandi bose amatelefone yabo sanga arazimije. Iyi Imana igomba kuguha kugutabara. Fata telefone z'abandi kazizimya hagasigara iwawe wenye. Byose ziranka maka. Haleluya. Nari maze imyaka 4 nkora umurimo w'Imana. Ugakora umurimo w'Imana umwaka ugahera utaronse n'ibihumbi 2, utaronse n'ibihumbi 5. Umwaka ugahera nambara. Ndibuka abamama bigeze igihe kimwe gutoza impuzu zo mu rushengero. Bazoja gushira abantu rugumu mu cyitwa. Babona mu tujinisi twiza. Banzanira jeans. Iyo jeans bayinzaniye. Barambwira ngo iyi jeans twayibonyemwo tubona bo yambara. Ngiye kuyira sanga ni y'abakobwa. Erega burya jeans z'abahungu n'iz'abakobwa ziratandukanye. Cyancumitamo ntari umukobwa. Ariko sha ibihe jeans y'abakobwa nkubita. Jeans z'abakobwa ziba zifise amatirete ibubamfu. Suko ndayambaye turaberewe nambaye y'abakobwa. Haleluya. igihe witoraguza ubu biba bikigendeka
nigeze kwambara narababwiye turi muri orferina haza bari abasoda baoni bajya baonibe baza kuduha impuzu muri orferina baduha umba bazanye impuzu basuka hano ngo umwe wese natoye noye sanga natoye ikanzu y'abayisilamu ikanzu y'abayisilamu ndagwibuka gwagomba kumera nka John Motarde gutyo n'igipantaro cyago kingana gutyo cyari gifise umugozi ajye ushira kuri size ibintu biba bikigendeka ndakubitamo nkabona nyine birabe ukagenda ipantaro ukagenda itamba kwasa abasara heze ai haleluya ndacyambaye iminsi ibiri icuma urana hari ubuzima Imana dushiramwo bwo kutwegeza imbere bwo kuduha lift kugira ngo ushikire igihe cyawe haleluya sema haleluya sema haleluya ndibuka icyo gihe turuba muri orferina ahantu twasengera hari ahantu hari ibiti by'imyembe myinshi ngataha mwijoro kugira ngo nze gutaha batambona nje gutora imyembe yakorotse munsi ahantu hari ibiti byinshi by'imyembe kugira ngo nze gutaha bwije nkitebya ku rushenge bakibaza ngo ni gukunda cyane ku rushenge naho erega hari igihe uteba ngaha ku rushenge kugira ngo amasaha baragenda bube burira ndataha he kugira ngo nje gutora imyembe yakorokitse munsi zosubire gutora iyo munsi haleluya yari lift Imana yari kirampa kugira ngo nzobe ndi imbere yanyu uyu munsi semene haleluya nzobe imbere nzobe mbize cyo gupfa jogiye twarasenga tugasenga ugasenga ukamenga Imana niyumvise ko wasenga ariko akubwira gusa ngo nzokugaburira mwana wawe nzokwambika mwana wawe uzonyambika ryari wowe urazimpaye uno munsi uzozima ryari haleluya haleluya nzoyima Mose Imana iramubwira ngo ni rimwe gusa n'ikimenyetso kimwe gusa gisiga Farao aza kubarekura ubwo genda ubwira Abisirayeli bitegure haleluya umvize nababwira ikintu Imana yambwiye muri mwebwe nimba Imana yarakubwiye kuja hanze ukaba wicaye utajyana aga passport watevye uzojayo gute ngo yarambwiye ngo nzoja muri Amerika ngo yarambwiye ngo nzoja nugira na resepas na sepejere nayo ugira iyo Imana ikubwiye kuja i Burayi tutangura witoze wimenyereze tangura urondere passport hakiri kare kuko ibikorwa by'Imana biza biba mu buryo mu mwanya utari witeze ko haleluya kaza umuntu araguhamagara ndakurungikira ka invitation egera kurungiyo invitation izoja gutakaza igihe utaronka passport tunga ga passport mune ngo ndayitunge ngo izonjana he iyo passport ngo sinembe no muri Kongo sindagiye ni bupfira siko imyaka mbaye ngahe Bujumbura ntaragere bupfira ibazena Imana yakubwiye hanze barani no kuja gutembera hajya hasi aha kujya basi erega naho muri Kongo ni hanze tumuja gutembera hajya hakujya mu gatumbu ujabuke gatumbu ugatunageze hanze natanguye kumviriza ubumote bwo hanze tangura kwimenyereza kugenda nk'abakomeye tangura kwimenyereza kugendana n'abahamba haleluya Imana yambwiye ngo ndababwire muri iyi minsi muri iki gihe isi igiye guhura n'ibihuhusi byinshi ngo ariko mweho abana yahamagaye abo yatoranije ibyo bihuhusi ntacyo bizobagira naho bibihusi bingana gute naho bimiyaga imeze gute naho binzara imeze gute we uzojya nabawe uzobaho n'umuryango wawe naho nzi ibintu bimeze gute wewe Imana izokurinda
gutururuza imiyaga muri kumwe. Ntabwo nyumvise neza. Uwo gutururuza imiyaga muri kumwe. Yesu ngo ajyana n'abigishwa baracabuka bari mu kiyaga hagati, ngo Yesu amera nk'uwisinzirije. Haza imipfunda, haza imiyaga, haza imiravyo, batangura kugira ubwoba. Bariko barasoza, bagerageza gusoza baje inyuma, biranka. Bagera gusoza baje imbere, biranka. Baje ibumoso, biranka. Baje iburyo, biranka. Ngo ariko bamenya ko Yesu bari kumwe. Menya ko Yesu bari kumwe. Baramukangura. Yari yabiretse kugira ngo apime ukwizera kwawe. Hari ibintu Imana yabanjije kureka birakuzako kugira ngo ipime ukwizera kwawe. Imana yambariye ngo mvugane nawe ni igihe ko bihera birangira, ni igihe cy'uko bisozegwa. Wahagurutse arambura ikiganza. Semene haleluya. Arambura ikiganza hejuru y'umuyaga. Umuyaga n'amazi birumva. Abigishwa baratangara. Tuyu n'umuntu ki ko n'ikiyaga kimwumvira n'imiyaga ikamwumvira. Ugiye gutangazwa no kubona ikirere cyumva ijwi ry'Imana. Ugiye gutangazwa no kubona imisozi yumva ijwi ry'Imana. Twazamura haleluya. Abantu bafise ikimenyetso nibahangana n'ibibazo bategeka ibibazo. Nibagwana n'intambara ziri imbere yabo barategeka. Muri bo bafise ububasha bwo gutegeka. Mu biganza byabo Imana igiye kwashira ikimenyetso ku buryo ikibazo utaziri gukibwira uzokora ko gusa. Haleluya. Uzokoza kikiganza cyangwa uvuge gusa ibintu bicemo. Haleluya. Mose yamubwira ngo genda ubwira Abisirayeli bitegure. Nanjye nabwiwe kubabwira kwitegura. Uwimana yari yarabwiye ikintu gikomeye yitegure. Uwimana yari yarahaye isezerano rikomeye yitegure. Uwimana yari yavuganye nawe ibintu bikomeye yitegure. Igihe cyageze nabonye amafarashi, nabonye ingamiya ziza zivyikoreye ibyo mwari mukeneye. Itegure. Engizo ziriko ziraza. Ingamiya zaje zikoreye. Mose abwira Abisirayeli ngo mwitegurire ijoro, mubage imyagazi, mufate amaraso muyasige ku bishimajyango. Kuko mu gicugu hazoza umuranduzi wo kurimbura. Azorandura imfura zose z'Abanyegiputa zo kwica. Ngira mvugane n'umuntu ari hano. Ushobora kuba ari umwe cyangwa akaba ari babiri. Nimba ibyawe byarafashwe n'umurozi akabyica, akaguhamba, akakugirira nabi, Imana igiye kumurandura umutima. Bibiliya iravuga ngo muri iryo joro Mose amaze gukora icyo kimenyetso, ngo abantu bamaze gusiga amaraso ku bishimajyango ku nzu zose zabo, Imana iramubwira ngo baze bajye biteguye, bafise inkoni mu biganza, bambaye bafise n'ibirato mu ntoke, babijye biteguye kuko umurimbuzi. Umva, ku ruhande rumwe uyo mumarayika ari wo kurimbura, ku rundi ruhande yari wo gukiza. Haleluya. Ku ruhande rw'Abisirayeli yari umukiza, ariko ku ruhande rw'Abanyegiputa yari wo kubateza amarira n'amagororoka. Uwo murozi, uyo mupfumu